Turabaramutsa abakunzi mudukurikirana kuri Large Family TV, twongera tubaha kaze mushike mudukurikirana, kandi turashimira abadukurikirana nabo bagakora subscribe ndetse bagakora like ndetse na share bakabisa ku bandi, ndetse n'abakora ama comment abandi mukaraba video mukayimara, abo turabashimira. N'abandi nabo mutarabikora turabasaba kubikora kugira ngo ikiganiro cyose kizoza gishika kize kibashikire byoroshe, kandi ndazi yuko ibyo turiko turabaganiriza ndazi ko ari ibintu bizima kandi bishobora kugufasha uvyitayeho. Niyo mpamvu tubahamagarira kubisharinga mukabisa ku bandi kugira ngo abana nabo bashobore gutabagwa, kandi twongera tubasaba yuko mwoza mugira ama comment mukavuga uko muvyumva, ndetse yaba ari wowe biri interesse nawe ashaka kushaka nimero akatwandikira canke nimero akatubwira ati ndabashaka, agashaka nimero tubashe tumushaka tumurondere tumufashe ukuntu ashobora kuva mu byo bintu yaba yaribonye ku byo bimenyetso. Rero tubahamagarira gukora subscribe, turabahamagarira gukora share and comment na like, ndetse no kuraba video ukayimara, kuko uravye akantu gatoya ku munota umwe uravye ibidiko ndakubwira byo kugira vy'intanguro, ariko ntabwo uburavye ikiganiro nyamukuru icyo cyashatse kuvuga n'ibintu bishaka kugufashamwo. Iyo utakiravye ngo kimare nta kintu na kimwe gishaka kugufasha. Rero turahamagarira kuraba video yose kugira ngo uyimane. Ndagerageza gukora utu video duto kugira ngo dushobore kubafasha kuraba, ntimushobore ntibabangamire canke ngo bigutevye, ariko ngerageza gukora duto tuminota nk'icumi, ndengejeho ni nk'icumi n'umwe canke 12 kugira ngo bishobore kugufasha kutarambirira ku kiganiro. Rero turashaka yuko abantu babohoka, turashaka ko abantu benshi bava mu migozi satani baboshe badashoboye gusobanukirwa. Rero niyo mpamvu dukeneye ko tubifuriza yuko mwaza muri ikiganiro cyose mukakimara kugira ngo mushobore gukuramwo ubufasha bubagenewe bushobora kugufasha mu buzima bwawe. Rero utwaye turangije kuvugana ku bimenyetso, biranga abantu bagendana n'imyuka ya karande igende kwikirana, yaba ku bagore, yaba ku bagabo, yaba ku basore n'inkumi, byo twabivuze. Uyu munsi tugiye kuvuga mbega iyo karande iyo iri ku muntu, mbega ikikogwa satani agenda mukoraho bivanye n'ivyo nova ko ari novuga ari nk'iki kengoye ko kivuga ko nakivuga neza muri mu kirundi cumvikana, ni tuvuge ni nka urumva iyo ufite iyo myuka ya karande ikugendagendaho, haba hariho novuga ko ari nk'akaranda canke nk'ikintu satani aguteragiramwo ku buryo azokwama gufata igihe cose, ataha namwe ashobora kukuburira, adashaka kukubura. Uti kuki? Tuvuge urabona hari kamere abantu bavukana, iyo kamere rero niko karanda satani atera mu bantu, kandi abantu bose barabifite. Niyo kamere satani atera mu bantu ikaba nk'akaranda kugira ngo izokuveko ikuvemo, ni ikintu kiba kitoroshe. Igihe cyose rero satani agukenereyeho akora kuri ka kantu, yamara kugakoraho akarosa uburyo kugufata. Ya myuka karanda ikaba irose bwa buryo bwo gukora. Uti gute? Reka tuvugane kandi nawe ndaza urabitahura. Ubu tugiye kuvugana ku bantu b'abakristo. Uri nk'umuntu w'umukristo
warihanye, warakijijwe, uri n'umukozi w'Imana, ariko ukaba ufite kamere yama izamuka buri gihe itigera igihera, wagerageza uburyo bwose bikanga, none icyo bivaho. Ibyo rero ni ya karande, ya migozi Satani yakuboheyemwo ku buryo udashobora kumucika. Ugasanga nk'umuntu afite kamere yo kutavugirwa mwebwe, kamere y'ubwibone, kamere y'inzigo, kamere y'ishari, kamere y'ishavu, kamere y'amanyama, kamere yo kudaca bugufi, kamere, urumva kamere ni nyinshi. Ugasanga uwo muntu arayifite, kamere y'urusaku, urumva atavuze ntiyumve ko afite amahoro. Aho rero aho ntawe ushaka kumusigira, ntawe ushaka kumusigira. Niyo mpamvu uzosanga harimo abantu bakijijwe bakabagikora ibyaha. Haya si uko babikora nuko babikunze, no. Yes, harimo ababikora bikunze kuko batigeze bakizwa, ariko n'abandi bafite umutima wo gukizwa, bafite umutima wo gukiranuka, ariko bikanga kubera ya kamere. Kuko ufite kamere, ukagira kamere ishavu, umuntu aza kubwire nabi ngo vyihangane, rya shavu riduga, ryamara kuduga nawe ukamwishura, mugaca mujanako ru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  mugatukana. We ntiwamenye ko Satani yashatse uburyo bwo kuya kuri ya kamere yawe y'ishavu, ubundi utukane, wowe winjiye he mu caha cyo gutukana. Yamaze kugufata, amaze kugufata rero yagufatiye muri rya shavu, uratukanye, ukoze ivyaha byo gutukana, rya shavu rishiwe no gushira. Hari n'abagwana rero ivyo byose wamaze gucumura. Umaze gucumura, ya karande nayo yagufashe, nimba ari ya karande y'ibiki, iragufashe, iraguzingazinze, izingazinze ubuzima bwawe. Nimba wari umugisha rugiye kuronka, urawuzinze. Nimba vyari biki, irawuzinze, ikabigufatiye hahandi. Kuri iki? Kuri rya shavu. Rero bene data, nimba uzi ko uri umukristo, gukiranuka kwawe nibwo burinzi. Gukiranuka kwawe nibwo burinzi buri ku buzima bwawe. Ariko iyo umaze kuva mu gukiranuka, uburinzi babukuvuyeho. Niyo mpamvu rero turiko turavugana ko iyo karande kugira ngo ikuveho, nuko ukwiye kubanza ukarandura iyo kamere yaguteyemo. Kuko iyo kamere ni kamere ivukana iri mu maraso, ni kamere ivukana iri mu maraso. Rero iyo niyo ukwiye kubanza ukagwana nayo, ukayirandura, ukayikuramwo. Numara kuyirandura ukayikuramwo, ubundi ugahagarara neza ugakizwa, bizoca bituma ya karande naho izagushakisha ikubure. Kuko uzo warahindutse, wa muryango wo gukurikirana ntuzoba ukigukurikirana, kuko uzo wavutse mu maraso ya Yesu Kristo. Kuvuka mu maraso ya Yesu Kristo ni ukuvuka ubundi busha, atari kuvuga ngo kubatirizwa amazi menshi, no. Kuvuka ubundi busha, nko kuvuka ubundi busha ni uko ukwiye gukiranuka. Muko gukiranuka niho iyo uranduye kamere, ukandura kamere, mpwemu yera ahaza akinjira muri wewe. Yamara akinjira muri wewe, akaza agakora ibidasanzwe mu buzima bwawe, kuko agenda akurayo, mpwemu yakaganza muri wewe. Yamara kuganza muri wewe, icaha kizakuba kure, ikibi kizakuba kure. Mwico gihe ya karande izaguhiga ikubure, kuko ntuzoba ukiri uwabo, uzoba wavutse umuryango musha wa Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero kugwanya kamere, kugwanya karande y'umuryango,
Nubwo uzoyigwanisha ngo n'amasengesho menshi, ugende ngo wisonzeshe, ugende ku misozi uraho utaryamye, ngo uriko urasenga, urare wicaye, ngo urumva ngo nugusenga, ntabwo uzoyigwanya izokwama iriho. Ahubwo mu kugira ngo ugwanye karande, ugwanye nuko ukwiye kurandura kamere iri muri wewe, Satani yateye muri wewe, ariyo yama agenda akoraho akagufatiraho, bigatuma ya myuka ya karande igutorahure.